Kaze barundi namwe barundi kaze iyo muri jya nino hatandukanye ngaha mu Burundi ndabahaye kaze rero mu makuru yacu namakuru tugira tubashikirize kuri aya mango namakuru tugiye kubashikiriza namakuru ari buze kugaruka ku ngengo nkuru zitandukanye ndabahaye kaze rero mwese barundi namwe barundi kazi mudukurikira muri mu bice bitandukanye niteka anumunezero ntangere byo gusubira kubana namwe barundi namwe barundi kazi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza kumonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV ndabahaye mwaramutse abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye dore rero zimwe mu ngingo nkuru makuru yacu agira agaruke ko muri aka kanya mu Burundi umugwi wa Red Tabara wongeye kugaba igitero mu ntara ya Rumonge abashika kuri batatu mu gisoda c'u Burundi baca bahasiga ubuzima nyuma yuko rero mu minsi iheze nabwo uyu mugwi wa Red Tabara wari wagabye igitero mu ntara ya Katumba ndetse mu Burundi nyene abashika muri abatari bake mu gisoda c'u Burundi baza kwasiga ubuzima sibo bonyene kubera ko n'ibikorwa remezo byaje kuhangirikira twovuga k'ingoro y'umugambwe CNDD FDD yaje kuhangirikira ndetse n'abaturage batari bake baza kuhakomerekera kuri ubu rero amakuru duhawe n'amasoko yacu ngaho mu ntara ya Ngozi atubare ko mu ntara ya Rumonge nyene abasoda batatu bahasize ubuzima mu gitero cagabwe n'uyu mugwi wa Red Tabara nkuko rero amakuru tuyahawe kuri ubu rero Prime Niyongabo ashize itangazo hanze ko ujya muhari nyene wa Red Tabara woba wongeye kugaba igitero mu ntara ya Cibitoke ndetse ngo ukaba uhagandaguriye abantu bashika 10 abasoda batanu b'u Burundi nabo baciye bahasiga ubuzima ibi bibaye kandi mu gihe umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yitabye amasengesho muri leta zunze ubumwe za Amerika kuri ubu rero umutekano ko mu Burundi ntabwo wifashe neza kandi ivyo byose biri kuba no mu gihe ndetse n'umushikiranganje wa mbere Jacques Ndirakobuca nawe yari yitavye inama ya Afrika y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yariko irabera muri Tanzania barabira hamwe ukungene umutekano woba wifashe muri Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo kuri ubu rero umugwi wa Red Tabara murabizi neza ko uri muri Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo muri Kivu y'ubumanuko amasoko yacu rero amakuru ahawe kuri ubu ngubu Prime Niyongabo asohoye itangazo ryihuta cyane rishikirizwa abarundi n'abarundi kazi ngo baroge magabo kuko umugwi wa Red Tabara wongeye kugaba ibitero ndetse ngo abatari bake baramaze kwasiga ubuzima umugwi wa Red Tabara wama wagirizwa ko ngo ufadikanya na leta y'u Rwanda yowe na nyakubahwa Perezida Paul Kagame gusa o leta y'u Burundi nyene yowe na Evariste Ndayishimiye bagiriza Perezida w'u Rwanda Paul Kagame kuko yo bafadikanya n'umugwi witwaje wigwanisho wa Red Tabara mu guhungabanya umutekano mu bice bitandukanye by'u Burundi gusa leta y'u Rwanda iyobowe na nyakubahwa Perezida Paul Kagame bamagana ivyo byose bivuye inyuma bakavuga ko ataho bahuriye n'umugwi wa Red Tabara uhungabanya umutekano mu bice bitandukanye by'u Burundi Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ibi byatumye afunga imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi akavuga ko ngo woba nyene umugwi wa Red Tabara wifadikanya n'u Burundi nubwo u Rwanda rwakomeje kubihakana ivyo byose gwivuye inyuma Perezida rero w'u Burundi no mu minsi iheze ariwe Evariste Ndayishimiye ubwo yari mu nama yamuhuje n'abahagarariye ibihugu byabo n'amareta mu Burundi yabihereye ko nyene avuga ku ntambara ya Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo aho yavugaga ko nyene intambara ya Kongo yoba igiye kuba intambara ya karere gusa nyuma yaho Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yasiguye ko yobagiye kwitegura akogamagabo ngo kuko intambara ya Kongo izohava iva Kongo igashika mu Burundi gusa yabiranguye neza acavuga ko azoca afata akora abasoda bose ndetse agakora igishoboka cose akabungabunga umutekano w'abanyagihugu b'u Burundi ndetse n'u Burundi muri rusange rero murabizi neza ko Evariste Ndayishimiye yugaye imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi imvo nta yindi
nukuba hari abantu abarundi bahungiye mu Rwanda. Murabizi ko u Rwanda rucumbikiye impunzi z'abarundi zitari nkeya nko mu ntara bari mu bice bitandukanye by'u Burundi, twavuga nko mu nkambi ya Mahama mu Rwanda ndetse n'ahandi ijya nino hatandukanye mu Rwanda nyene impunzi z'abarundi zigiye ziracumbikiwe. Perezida w'u Burundi rero kuva izi mpunzi zashika mu Rwanda byaramwase mu nda ishavurira niga, yama aradonda agatoki perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga ko ngo yoba acumbikiye abanzi. Nta yindi mvo rero nuko mu mwaka wa 2015 murabizi ko Niyombare yaje gutera kudeta wari perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza. Nyuma rero baje guhungira mu Rwanda ubwo iyo kudeta yazaga gupfuba. Ivyo rero byaciye nyuma yaho Pierre Nkurunziza yaje gupfa nyene, yaje kuryamira ukuboko kw'abagabo hama aca asubirizwa na Evariste Ndayishimiye. Ivyo rero ntibyamushimishije kuko Evariste Ndayishimiye yakomeje ishavu riniga akavuga ko nyene u Rwanda rwoba rucumbikiye abantu bagize uruhara muri kudeta yakozwe mu mwaka wa 2015. Pierre Nkurunziza rero yaciye yugara imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi, gusa abarundi n'abarundikazi baradonda gatoki umukuru w'igihugu cy'u Burundi ndetse bakanidoga cane, bakavuga ko ivyo yakoze byo gufunga imipaka y'u Rwanda n'u Burundi bitari bikwiye kuko ngo u Rwanda n'u Burundi ari ibihugu bibanye kandi abarundi n'abanyarwanda barahahirana bakagenderanira bagahana ubugeni ndetse n'ibindi. Ivyo rero akavuga ko ngo bitari bikwiye. Hari n'abaduteye akamo batubura ko ngo kuri ubu ngubu ngo aba bankiwe kuja kuramutsa abanywanyi cyangwa se abajyango babo bari mu Rwanda bivanye nyene no kungene imipaka yabo yugawe nyene ku mpande zombi haba ku Rwanda ndetse n'u Burundi. Gusa ibyo byakozwe na leta y'u Burundi. Nyuma rero y'ivyo byose uwo mugwi w'abaroberi waciye uguma muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo nyene ari wo Red Tabara. Gusa mu minsi iheze hari itangazo ryasohowe n'umugwi wa Red Tabara rivuga ko ngo ataho wabuhuriye na leta y'u Rwanda, ngo ko ahubwo umugwi wa Red Tabara ubwawo wihagije ngo kandi wishoboye udafashwa mu buryo ubwo ari bwo bwose na leta y'u Rwanda. Kandi na leta y'u Rwanda nayo yahakanye ivyo byose yivuye inyuma, nayo nyene ikavuga ko ngo ataho ihuriye n'ujya mugwi wa Red Tabara uhungabanya umutekano mu Burundi. Kuri ubu rero amasoko yacu atubariye ko mu ntara ya Rumonge ibintu byongeye kuzamba byadogereye, aho rero uyu mugwi wa Red Tabara ngo waje kongera kuhagaba igitero ndetse ukaza guhitana abasoda 3 b'u Burundi, hama rero n'abanyagihugu batari bakeyi bakaza kuhakomerekera. Kuri ubu rero abarundi n'abarundikazi barafise ubwoba ntangere, bariko barasaba perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuba yogira ico akoze maze umutekano ukagaruka mu Burundi. Gusa uyu mugwi wa Red Tabara nawo wagiriza leta y'u Burundi ko wababujije uburenganzira ndetse utabaha iteka mu Burundi ngo nabo bagire ijambo. Sibyo gusa kuko murabizi ko mu Burundi ibintu ngaha mu Burundi wacu bitameze neza, kuko n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bamwe baraborezwa igufka abandi bakajanwa mu minyororo. Aha tworaba nko kwa Agathon Rwasa ukungene umugambwe wiwe wa CNL wama uraba mu njyane, ndetse hari n'amakuru menshi avuga ko kuba nyene injyane zama azaduka mu mugambwe CNL byoba biva ku mugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi. Hama rero kandi mu yandi makuru nuko imigambwe yose iri mu Burundi itavuga n'umutegetsi bwa CNDD FDD iba ihangayitse, bamwe baraborezwa igufwa nyene abandi bakajanwa mu gasho. Kuri ubu rero ujya muhari wa Red Tabara nawo watangaje ko utazokwihanganira ivyo abarundi n'abarundikazi bariko barakorerwa mu Burundi, ndetse unavuga ko uzokora ibishoboka byose nawo ukazotembagaza ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye, kubera ko atariko arumva abarundi n'abarundikazi ngo abatunganirize ivyo yiyemeje. Hama rero kuri ubu ngubu uyu mugwi wa Red Tabara nyene twabare ko wongeye kugaba ibitero simusiga ku butaka bw'u Burundi.
Reka rero ndabashimire mwese Burundi namwe Barundi kaze mwari mukurikiye amakuru y'ibiganiro twashikirizaga kuri imbonesha kure yanyu mukunda cane ya Isange TV. Yari iteka n'umunezero ntangere wo kugumya tubana namwe mu makuru n'ibiganiro twabashikirizaga kuri imbonesha kure yanyu mukunda cane ya Isange TV. Ndabateye yambo mwese mwari muri mu bice bitandukanye nk'abari mu ntara nka Kayanza, Karusi, Bubanza, Gitega, Muramvya, Makamba, Bujumbura, Rugombo, Rumonge ndetse n'izindi ntara zose ntabashije kudondora, abari mu ducimbiri, abari mu mazone, abari mu mitumba itandukanye ngaha mu Burundi. Turabateye yambo nimukomeze kwirambira. Tuko kwibagira kandi abadukurikira bari mu bihugu bibanyi nk'u Rwanda, Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo no mu makungu n'ahandi ijya n'ino kw'isi hatandukanye. Rero mbashimire amakuru yacu nagasaga kaze Barundi namwe Barundi kazi nimukomeze mwoge magabo mwihangane nyene bakaza Burundi burya Evariste Ndayishimiye yoba afite uko abiraba, yoba azi ibyo azokora. Nimukomeze mu muhange amaso ujya igihe kizogera. Reka rero ndabashimire gusa hano bibuza gufyonda sabone canke partage kubakoresha ururimi rw'igifaransa kugira muraze muraba bambere kubona amakuru n'ibiganiro tubashikiriza kumunesha kuri yanyu mukunda cane ya Isange TV. Byari iteka rero n'umunezero ntangere byo kubana namwe mu makuru n'ibiganiro twabashikirizaga mu nywanyi mwama muradukurikira mu makuru n'ibiganiro twama twabahaye kuri iyi mbonesha kuri yanyu mukunda cane ya Isange TV. Amakuru yacu rero nagasaga nimukomeze kugera umuhinga mu mwiza.